Yesu nashimwe, ndaguhaye kaze nshuti mukundwa wahisemo gukurikira Umuco w'Ijambo Ministries. Nizere kumeze neza. Ndagusabe nturengano koze sabone kandi Imana iguhe umugisha kubikoze. Yesu nashimwe. Umunsi ikiganiro by'ukuri ngiye kugikora nubwo nari maze iminsi nanga kugikora, ariko bibaye ngombwa pe, kuko twahisemwo kuba umuco. Nifuza yuko abantu benshi bomenya ukuri, bomenya umuco. Ndagusabe untize umwanya wumvirize kino kiganiro kuva gitanguye nakagiheze, kandi ugisangize abantu ari mu magurupe urimwo, kuri stati wawe. Ndazi kiraza gufasha abantu benshi. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku gihugu ca Saudi Arabia. Nimba ufise umuntu ari muri kiriya gihugu, yaba ari umugenzi wawe, yaba ari umwe muri famiye wawe, umuhereze ino link. Hari audio kumbure nawe uramaze kuyumva iriko irasirikira ku ma WhatsApp, ivuga neza yuko impamvu abantu benshi bariko barapfa bavuye mu bihugu by'Abarabu ari kubera urubuga rumwe rwitwa dark web hamwe na red room. Bisigura iki? Bisigura ngo urubuga rwirabura hagaca haba n'icumba gitukura. Ukurikiye iyo audio uko babivuze, bavuze neza yuko mu cumba gitukura ibintu bikorerwamwo ari byo biriko biratuma abantu benshi bava mu bihugu by'Abarabu bashika mu Burundi bagaca bapfa. Abantu bafise amafaranga, bakoreye amafaranga bagapfa batayariye kandi barayaruhiye. Imana idufashe cyane. Reka banze mvuge gatonyi ku bintu bikenye. Iyi audio yavuze neza ico cumba gitukura ibintu bikorwa ni bihe. Kenshi bakunda gufata nk'abantu bicuruza baba badafise ikibakurikirana, bo baragenda bakazimangana, ariko bajya ngo baba basinya amakontra bobo ntibabica, ariko baragenda bakabafata hama bakabakuramwo inyama, indani canke ibihimba bimwe bimwe mu mibiri yabo, hama bakabasubiza ibindi bihimba biba bigwaye, biba bifise nka garanti y'ukwezi canke amezi 2 canke amezi 3. Wewe ukabandanya ukora akazi umeze neza, hama washika mu Burundi nk'amezi 3, ukwezi kumwe, ukaba urashengeye. Ariko mu by'ukuri tubanze twiyumvire kuri ibi bintu. Ese ibi bintu biriko biravugwa vyoba ari vyo canke sivyo? Ibi bintu vy'abantu biba ibihimba vy'umubiri ku bantu baba bafashwe canke banyurujwe ntibiri mu gihugu c'Abarabu konyene. Oya, Imana ishimwe, uyu muntu yabivuze neza ngo uravye mu mpimba hari abantu benshi bafashwe mu Burundi bagafatwa ku kibuga c'indege bafise imitwe y'abantu. Bivuga yuko ibi bintu biba ku isi nzima hose, biba ku isi nzima hose. None vyoba bihuye gute n'ico cumba gitukura? Murumva icumba gitukura kari ubwicanyi buhaba. Uraza gutahura neza. Mu by'ukuri ibi bintu turabizi biriho ku isi. Hariho abantu batunze bafise amafaranga menshi kubera ubwo buzi bwo kugurisha ivyo bihimba. Natembereye mu gihugu ca Kenya, barambwira ati ntugende aha hantu mwijoro
aho bwari ubwa mbere ngeze muri Kenya. Niwahagenda mu ijoro n'akazi kawe, hariho abantu bafata abantu kandi bagufashe bagenda kukugurisha ibishyimba. Usanga ari abantu b'abanyabwenge, abadokiteri bazi ivyo bakora, ariko bamaze guhitamo kuba muri ubwo buzima bwo gukorera inoti nyinshi kandi zije umwanya mutonyi. Baguciye nk'ukuboko bivana n'igihimba babatumye canke bakeneye ku muntu. Barafise igisakoshi haba harimwo ama chemicals, hama baguciye icyo gihimba bagishiramwo kikaguma ari kizima. Hama bagishikanye kuwa kibatumye bakaronka amafaranga yawo, cya gihimba kikabandanya gukorera mu yundi muntu. Ivyo ndazi abantu benshi murabizi. None turiko turaraba kubw'iyi nkuru, bivugwa yuko abantu bavuye mu bihugu by'Abarabu bagaca bapfa, baba babashizemo ibihimba vya feke biba bifise garanti ntonya y'amezi nk'atatu, abiri canke kuduka. Ivyo kweri birashoboka? Reka tubirabire hamwe dukoresheje ubwenge bwacu. Umuntu ariyumva ameze neza mu mubiri kandi ameze nabi ariyumva. Iki kintu niko ndashaka kugira ngo gishire mu mutwe w'iwawe. Hamba wewe baragufashe, baragutwaye, bagukuyemwo ibihimba. Iyo audio yabandanije ivuga yuko mu kugufata baguhuhiramwo poudre, hama bakagufata, amaze kugufasa bakagutwara. Uraryama, ukaryama nk'indwi nka zibiri utazi yuri, nabo bagatangura kukubaga bagukuramo ibihimba bitandukanye, bagushiramwo ibindi bitameze neza. Hama bakagushona, bagaca bagucisha kipasi, bakakugorora ku buryo udashobora kumenya ikintu cabaye. Narivuze iki kintu, wewe uri muzima uriyumva. Iyo urwaye urumva umubiri ukuntu ugenda uhinduka. By'ukuri uraryamye indwi zibiri, wewe uravyutse uvuye mu itiro ubona mengo wari usinziriye bisanzwe, ariko uriyumva yuko umubiri hari ikintu kiriko kirahinduka, kuko wumve yuko bagushizemwo ibihimba bitari bizima. Rero ivyo bihimba bidakomeye birabwira abasirikare canke umubiri wawe yuko vy'ukuri hari ibintu bitameze neza. Ndizera neza muri ivyo bihugu vy'Abarabu hariho ibitaro, abo bantu bariko barakora, baba bari muri kontra n'abandi yewe nabo bigurisha, baraja kwa muganga. Ndabizi birashoboka, ndabizi birashoboka. Rero hari ibintu vyinshi wumvirije iyo audio ushobora kumva yuko harimo ibintu atari vy'ukuri n'ibindi ari ukuri. Ibaza umuntu aragufasha, wewe akeneye kugukuramo ibihimba, wewe yaje azanye ibindi bigwaye kugira guhindurire. Ivyo kweri wumva bishoboka gute? Umuntu afise target yo kukwicira, kugukuramo ibihimba nk'ivyo bitandukanye no kukwica. Ugutinya ngo ni kubera ngo hari umubosi wawe yaguhaye kontra, abandi bo badatinya yuko ufise papa wawe na mama wawe, bakaza bakiba umwana akagufata. Ivyo tubanze tuvyihoze. Imana idufashe cyane. Rero ngomba ndakwereke mu vy'ukuri, ugiye kuraba iki cyumba gitukura, nubwo bariko baragitandukanya n'iyi dark web, ntibitandukanye. Uci kubera iki? Ibi bikorwa byose biba biriko birakogwa ni ibikorwa bitemewe n'amategeko. Ubwo rubuga rwirabura gogo arigo biswe dark web barukora gute? Ubwo rubuga vy'ukuri rukora ibikorwa bitemewe n'amategeko.
abagurisha ivyo vya kokayine mwumva ivyo bimogi, abo ba mafia bagurisha ibintu vy'inkoho bitemewe na leta, ivyo bintu vyo gufata abana batonya bakabagurisha. Hari uravye nko mu bihugu bitandukanye, hari abafata abana batonya bakagenda kubagurisha, abana batonyi bakaba indaya baguzwe n'amahoteli runaka, baguzwe n'ububare runaka, ibintu mwene ivyo. Si ivyo gusa, hariho abantu benshi mbese nk'aba mafia, abantu bakora ibintu vy'amahera y'amafeke, mbese hakugwa ibintu vyinshi. Abo bahakinga amabanke, abo biba amafaranga yawe ari nko kuri banki ugasanga yagiye, abo bantu bakora ibintu vyinshi bitemewe n'amategeko, bose usanga bahurikiye muri uwo muryango bise dark web. Urwo rubuga rwirabura, murabizi biroroshe gucreya Facebook yiwawe, Instagram n'ibindi, ariko uvuze ngo ugomba ucreye account yiwawe kuri iyi dark web, ntibishoboka. Kubera iki? Kuko ntushobora gucreya, na access ushobora kugira kuri urwo rubuga utari umwe muri bo. Rero n'iki kintu gikomereye, bivuga yuko neza aba bantu baba bakorana kandi bari ku isi yose, bari ku isi yose n'urunani, barazinanye, barakorana. Konte yawe kugira ngo uyikreye utegerezwa kuba umwe muri bo. None by'ukuri wumvirije ivyo bintu basiguye, urumva by'ukuri ko abantu bapfa bavuye mu gihugu c'Abarabu bageze mu Burundi ari kubera ivyo bintu? Oya, ndizera neza yuko atari vyo, ahubwo hari ibindi bintu vyinyegeje, inyuma, ariko abantu batavuga. Ibi si ibintu vyo mu buryo bw'umubiri, oya, si ibintu vyo mu buryo bw'umubiri, ibi ni ibintu vyo mu buryo bw'impemu, ari vyo ngiye kuvuga ko. Yesu nashimwe. Murazi neza naye nakoze ikiganiro cerekeye amazi ya Zamzam. Ayo mazi mu by'ukuri abantu barayanwa, n'amazi nk'ayandi pe, ariko ugiye kuraba imitongero iri kuri ayo mazi, uri umuntu asenga, ayo mazi ntayo wonwa. Uri umuntu asenga, ayo mazi ntayo wonwa. Naravuze neza ko ayo mazi bayitiriye amazi yadudubije mu bugaragwa igihe Hagayi yari yirukanwe na Aburahamu, umwana wiwe Ishimayeli agomvye kwicwa n'inyota. Hama marayika w'Imana aca adudubiza amazi avuye mu bugaragwa, mu musenyi, hamaranwa abona kira. Ayo mazi baciye bayaha iryo zina rya Zamzam. Ayo mazi arakomeye cyane muri ico gihugu c'Abarabu ca Saudiya Arabia. Abantu benshi barayizera ko akora ibitangaza, cyane cyane abayisilamu baranemeza yuko ayo mazi ahezagiye, kandi niyo mpamvu bakunda kuyakoresha mu birori vyabo. Ayo mazi ntaho bayagurisha, oya. Ibirori vy'iminsi mikuru y'abayisilamu ayo mazi barayakoresha. Ayo mazi usanga abayisilamu bayatunze mu mazu yabo. Ababa kure yaho hantu
bayaronka bigoye baguma bayavanga n'ayandi kugira bayakoreshe igihe kirekire, kuko barizera neza yuko ari amazi ahezagiye. Rero iryo riba ririho muri Saudiya Arabia ry'ayo mazi. Ndabizi abantu bari muri ivyo bihugu barabizi ibintu ndiko ndavuga. None reka turabe Saudiya Arabia niki. Ugiye ukaraba neza igihugu cya Saudiya Arabia, ni igihugu kigeze kumenya Imana, ni igihugu kigeze kumenya Imana rurema, kandi Imana yiyerekanye kenshi muri icyo gihugu, ikiyereka abakozi bayo canke abasavye b'Imana muri icyo gihugu. Imana idufashe cyane. Saudi Arabia ni igihugu kigeze kumenya Imana. Uyu munsi barakubwira ati Imana turayizi, ariko Imana yabo ninde? Muhammad. Urazi aba El Shabab ibintu bakunda gukora. Wihangane nimba uri umuyisilamu, ariko niko kuri. Genda wumve ba Boko Haram n'abandi bose usanga ari abayisilamu muri Nigeria ndetse n'ahandi. Rero iki gihugu kigeze kumenya Imana. Usomye igitabo cyo mu gusubira mu vyagezwe, ibice vyaho 33, uraza kubonamwo umusozi wa Sinayi. Saho honyene usomye igitabo cyo kuvayo uraza gusangamwo umusozi wa Sinayi. Usomye ibitabo vyinshi bitandukanye uraza gusangamwo umusozi wa Sinayi. Mbega waruzi yuko uyu musozi wa Sinayi aho Mose yahuriye n'Imana ari muri ico gihugu ca Saudiya Arabia? Mose yabonanye n'Imana muri ico gihugu ca Saudiya Arabia. Urafise Bibiliya, soma Bibiliya yawe. Abagalatiya ibice ni 4 ku murongo waho wa 25. Yesu nashimwe cyane. Abagalatiya ibice 4 ku murongo wa 25. Reka some uyu murongo wa 25. Abagalatiya 4:25. Nuko Hagari n'umusozi Sinayi wo muri Arabiya usobanurwa ngo Yerusalemu wa none, kuko usigaye ubuja n'abana bawe. Sinzi nimba uri kuranyumva. Yerusalemu ya none isigaye mu buja n'abana bawe. Nuko tubanze turabe rero Hagayi ninde. Hagayi niwe nyina wa Ishimayeli. Ishimayeli niwe abayisilamu bose bakomokako. Ariko abakristo, abana b'Imana bavutse ubwa kabiri, bakomoka kuri Isaka. Yesu nashimwe. Reka dusome uyu murongo wa 26 wumve neza. Ariko Yerusalemu wo hejuru niwe mugore bwite, niwo
mama wa twese. Urumva aha uyu murongo wa 26 uri kuravuga Sara ariwe twebwe dukomokako, ariko Hagayi agakomokako aba Isilamu bose. Uyu munsi genda uvuga Imana ngaho, genda uvuga Imana canke wigisha Imana ngaho mu Bisilamu, mu gihugu cya Saudi Arabia. Urabe yuko umara n'amasegonda ngahe, genda uvuge Yesu, genda wigishe Yesu, nta n'umwanya na mutonyi uza kumara. Yesu nashimwe. Kubera iki? Barataye Imana, ntibakizera Imana, ntibakizera Imana, boya yizera Muhammad kariwe Mana yabo, yizera iyo ara yiwabo. Ariko mu by'ukuri ara nuko bagerageza kubivuga siko ari Imana. No, siko kuko siko kuri kabisa. Ara si Imana. Baratubwira ngo ni Imana, ngo ni kubera biri mu rundi rurimi. Wapi. Umusozi Sinayi uri ngaho mu gihugu cy'Abarabu. Ibi ugiye kuraba ni Pawulo yavyanditse muri iki gitabo cy'Abagalati. Rero igihugu cya Saudi Arabia ubwa mbere cyarasenga, si ico gihugu cyonyene, oya, uravye ibihugu vya Aziya vyigeze kumenya Imana mbere. Uti kubera iki? Usomye igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, urabona amakete yandikiwe ivyo bihugu vya Aziya. Rero hari abava mu Burundi bagiye gukora muri ivyo bihugu vy'Abarabu. Ari abantu basenga bwaca kabiri ivyo gusenga bakabivamo. Hari abandi bobo babaseriye bakaguma ku Mana by'ukuri, bakaguma basenga, bakaguma bizera Imana. Kandi abo bantu turababona baravayo bagataha bakanasubirayo, canke bagatangura ubundi buzima bushasha mu Burundi. Siko abantu bose bagenda mu gihugu c'Abarabu baca bapfa. Hoya, Imana idufasha cyane. Rero ibi bintu biriko birica abantu bava mu bihugu vy'Abarabu, ni ibintu byo mu buryo bw'impwemu, ni imyuka mibi. Ni imyuka mibi. Ibi bintu si ibintu bibi mu buryo bw'umubiri, oya, si ibi bintu bariko baravuga ngo nukubakuramo ibihimba, oya, ni ibintu vy'imyuka mibi, ni ibintu byo mu buryo bw'impwemu, apana mu buryo bw'umubiri. Urabona baraca mu buzima buba bugoye. Hari abantu usanga bariko barababasazi bari muri ako kazi. Hari abantu benshi usanga bariko baragwara ibigwara bitandukanye yavuye mu Burundi akomeye, ariko kubera yamaze gushika ngaho muri ico gihugu kiganzwa n'imbaraga z'umwijima. Umuntu wese rero agenda gukorera abantu baterekera, abantu bakorana n'imbaraga z'umwijima. Hari abantu muri ivyo bihugu usanga batunze ibikoko, usanga hari abantu batunze abana b'ibihume, hari abantu benshi usanga bafise ibigirwamana batunze ngaho bunzu. Uri umuntu udasenga vy'ukuri kuba muri ico gihugu ntivyoroshe, kuko
uvyanke uvyemere, utegerezwa kwifatanya nabo, utegerezwa kwifatanya n'imana zabo, utegerezwa kuba umwe muri bo. Uri umuntu usenga by'ukuri, kuguhindura biragoye kuko Imana iguma iri kumwe nawe, ariko hari abantu bagerayo bagashika mu ntege nke. Bamwe bariko barabagira ibitambo, ikintu kiriko kirica abantu ni ibintu vyo mu buryo bw'impwemu, ni ibintu vyo mu buryo bw'impwemu. Benshi babatanga ko ibimazi. Ibi bihugu bifise izindi mbaraga. Ico gihugu vy'ukuri gikorana n'imyuka mibi myinshi, kandi hatangwa ibimazi vyinshi gose. Ibi ni ibintu utazobonesha amaso y'umubiri, ariko ni ibintu bibera mu buryo bw'impwemu. Ariko bashika hariya bakaja mu buzima butandukanye n'ubuzima bari babayemwo mu Burundi, mu bijanye no kurya no kubaho kwa misi yose, hamwe n'akazi bakora. Shobora kuvyuka mu gitondo, mbese nk'umunsi ukaryamamo nk'amasaha nk'atatu ane, ariko umwanya munini ugasanga bawumara muri ako kazi. By'ukuri urabe umubiri w'umuntu, umubiri urashobora kuruha. Umubiri w'umuntu uraruha, kandi umubiri uba ukeneye kuruhuka. Urabe abantu rero, umwanya wo kuruhuka mu by'ukuri aho bagira bararuha cane. By'ukuri abakobwa bari mu bihugu vy'Abarabu, nimba uri kuranyumva, aho gufata umwanya, nimba ukunda igihugu, gufata umwanya basu basengera, kuko bararuha, bararuha cane, bararuha cane. Gukora ijoro n'umurango gasanga uruhutse amasaha makenya, ibintu bitoroshe. Umubiri uguma ugenda ucika intege, bikagutera ingwara, kuko umubiri nturonka umwanya wo kuruhuka. Uguma ukora gusa, ariko nta mwanya uronka wo kuruhuka. Rero urumva kugwara utegerezwa kugira gute? Kugwara. Ibi navyo bishobora kuba ari mu bintu bimwe bituma aba bantu bapfa. Ivyo vyose ni ibintu ukwiye kuraba. Ariko mu vy'ukuri ugiye kuraba, nta hantu na hamwe ushobora guhungira urupfu, kandi nta muntu n'umwe azohunga urupfu. Ico nagomba ababwire, nagomba ndabahumurize, nagomba ndababwire yuko hahigwa abapfa bapfira mu Mwami Yesu. Umuntu wese yambaye umubiri gupfa azupfa, uvyemera utavyemera, uko niko kuri. Mbega urafise Imana muri wewe? Nimba ufise Imana muri wewe, ndakwinginze hagarara neza mu gakiza kiwawe, hama usenge ku manywa no mw'ijoro, usenge buri munsi. Nibivuze ngo wice akazi k'abandi hamwe ugende gusenga, oya. Imana ibera hose icarimwe. Ushobora kuba uri kuroza isahani ugasenga, ushobora kuba uri kurateka ugasenga, ushobora kuba uri kuramesa impuzu ugasenga, urashobora kuba uri kurakoropa canke uri kuragorora, mbese uri mu bikorwa bitandukanye ugasenga, kandi Imana ikakumva, kuko Imana ibera hose icarimwe.
reka kumva yuko udafashe isaha wicaye ahantu hamwe ngo usenge kutoba wasenze. Oya, by'ukuri bigushobokeye fata uwo mwanya wicare usenge. Bitagushobokeye yuko wicara ugasenga, sengera aho uri. Aho uri hose, aho uri kurakorera ibikorwa vyawe hose, Imana irakumva. Wewe senga, kandi Imana ntizoreka kubana nawe. Nta bundi bwihisho dufise, nta rundi rukingo dufise rukomeye rushobora kukurinda ibibi byose, zaba ari izo ngwara, ari abo bantu bogufata bakagenda kukugurisha ivyo bice nk'uko ayo mahodi yabivuga. Imana turizera neza yuko ishobora kukurinda ivyo bibi, ariko ico dusaba ukiri muri ivyo bihugu, baseriye usenge Imana. Nagiye kubona burya abantu kenshi basenga mu ijoro si kubera ari gukunda Imana, ahubwo naje gusanga abantu kenshi bakunda gusenga mu ijoro biyeze, bitunganye ivyo baba bagiyemwo, ivyo baba baciyemwo, ivyo baba bavuze umunsi wose, ivyo baba bakoze bitameze neza. Basenge, biyeze, biragiza Imana, mbese bitegure ku buryo n'ubwo urupfu rwoza rukabasanga mu itiro bavuge ati ndicaye hari kugenda mu ijoro. Ariko mu vy'ukuri bitabaye ivyo nibo bikora. Uti kubera iki? Raba umuntu akora ijoro hakarora igisiti cyane, ndetse uyundi muntu wari wese akora akazi k'ijoro, uramubona afashe umwanya wo gusenga nta kujya wosenga ugiye kuryama mu ijoro. Oya, sinzi iki kintu nimba umaze kukibona. Ari mu kazi ntashobora gusenga nka by'amasengesho akujya agiye kuryama, wapi? Rero mu by'ukuri intambara muba muri ko muragwana muri ivyo bihugu mubamwo n'imbaraga, n'intambara z'abakuru n'abaganza ububasha bwo mwiza mwebwe mutazi. Nukuri ndakubwiye, umuntu wese uri muri ivyo bihugu ab'Imana ikunda irabahishurira. Kandi nagira ngo ndagusabe, aho uri nimba uri umuntu usenga, fata umwanya wewe usenge. Ariko hari amasezerano usanga wakoze utazi ku buryo Imana ishobora no kuguhishurira ati wewe hari amasezerano wakoze yo gukorera Satani. Ukibaza ati na yahe masezerano jewe nakoze? Hari abantu baba bafise iyerekwa, Imana ibazana iyerekwa ikabereka igihe bariko barasinya. Rero wewe nk'umuntu uzi Imana urasinye, ugiye gukora akazi, bakubwiye ngo nakazi ko gukora mu nzu, kumbe baguhaye akandi kazi, ugasanga wewe uri kuragaburira ibikoko runaka canke ivyo bigirwamana vyabo, mbese uri kurakora ibintu Imana ibona yuko atari vyiza. Ese wibaza yuko Imana yobinezerere? Ivyo mw'isi vyose n'ubusa, ivy'isi uravyirukako, ariko vy'ukuri uragenda ukabisiga. Ariko hahigwa abo amazina yabo yanditse mu gitabo c'ubugingo. Ivyo ukora vyose, ivyo urimo vyose, umenye neza yuko amazina yawe yanditse mu gitabo c'ubugingo. Nimba atanditse mu gitabo c'ubugingo, uri umuhombe. Ndakwinginga unyaragase izina ryawe yandike mu gitabo c'ubugingo, kuko ukiri muzima, amahigwe uracayafise. Uracafise amahigwe yo gukizwa, uracafise amahigwe yo gukizwa. Nta muntu ari mu bihugu vy'Abarabu
ashobora gukorera Imana nk'uko yakorera Imana akiri mu Burundi canke muhiri wabo, ntibikunda kandi n'imigenderanire n'Imana igenda irahinduka, kuko uba wumva umengo hari ibintu biguma bikunyunyuza imbaraga z'Imana muri wewe. Ugiye kuraba imbaraga wari ufise igihe wava mu Burundi, ugiye kuraba inzara n'inyota wari ufise vyo gusenga, ugiye kuraba mbese umuriro w'Imana wari ufise muri wewe, uyu munsi ugasanga biratandukanye. Si wewe, ni kubera hari izindi mbaraga z'umwiza ziba ziriko zirakurwanya kugira ngo utabandanya urwo rugendo, utabandanya kuba uri kumwe n'Imana, ahubwo ubundi bwami wawe ushaka kubukontorora kukuganza. Ibi ndazi benshi muravyiyumva ko ufise umuriro wo gusenga ariko ukagenda uzima n'uwinanata umunsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu, ugasanga wapi. Rero ndabinginze mugarukire Imana, usubire ku bicaniro. N'ahandi hari umutekano nk'uko nabivuze, n'ahandi hari amahoro, n'ahandi hari umunezero, ni mu Mana gusa. Nizere yuko ikiganiro hari vyinshi kigufashije, hari vyinshi utahuye. Nimba ufise ico wunganira, nawe urahawe kaze. Mana ndagushimye mu izina rya Yesu, mpezagiye umuntu wese yakurikiye kino kiganiro. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo ngo abadendebukiwe ubongeze imbaraga. Mana, abacitse intege usubire ubongeze inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndakwinginze abantu bose bari muri ico gihugu, cyane cyane abasavyi bawe Mwami, ubishishurire, ubiyereke kugira ngo bashobore gutahura igihugu barimo, batahura igihugu barimo, babone ukuri Mwami. Biyereke mu ndoto, biyereke mu magerekwa, ubishurire Mwami Imana. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.